Umuntu TV tubitayeho. Muri iki gitabo kirimo amasigineca menshi y'abantu basinyiye uyu mwanditsi canke ayo basinyiye sinzi wari yakiguze nkeka ari we bayasinyiye. Ibaza niwe bayasinyiye. Kikaba candikiwe cagiye kirasohorerwa n'ingaho. Ibikirimwo nivyo, hanyuma turaraba Afrika, katuza turondera ahantu handitse Afrika. Hanyuma baratubwira ngo the name Africa remains contested by modern thinkers. Ati abanyabwenge bakomeje kwibaza kuri iryo zina uko byagenze because it was dedicated, ryari ryahawe ryatanzwe from European perspectives, ryari ryatanzwe n'ivyiyumviro vy'abanyaburayi. Anodonate to this is that the word Africa comes from a tribe in the actual Libya called Kafria. Ati iryo zina bakaba baritanze bivuye mu bwoko bw'abanyalibiya bwitwa Kafria, in Arabic mu Cyarabu bwitwa Kafria, which means people who do not believe in God or God does not know them. Nakuvuga abantu batubaha umuremyi w'ijuru n'isi dukurikije ivyanditse ngaha kandi nawe atabazi. Batubwiye ko izina Afrika rikomoka mu bwoko bw'abanyalibiya, abantu batizera, bakaba abanyaburayi aribo babibise ko arabatizera. No kuvuga ko basanze abatizera. Mwibuke ko abanyalibiya nabo kwande, nabo kwa Hamu, mu byaro rwa Hima. Batubwiye rero ko batizera. Noneho iryo zina usanga abantu benshi no munsi baharanira ngo Afrika ngo yisubize izina ryayo, ngo bagiye no kwandika Bibiliya ngo bakuremwo kushi bashiremwo Afrika, byemezwe ko Afrika ari umugabane w'abantu batazwi n'umuremyi w'ijuru n'isi kandi nabo nyene batamwizera. Ngira ngo urumva iyo biba biriko biraganisha. Ahubwo duharanire yuko umugabane wa Afrika usubirana izina ryawo Edeni, kuko niryo zina wamanye hagati mw'isi. Muri Great Valley hamwe dusoma mu gitabo ca Zakariya igice ca 14 umurongo wa 4 ko mu burasirazuba no mu burengero ariho umuremyi w'ijuru n'isi azohagarara ku gihe c'imanza mu kuzica. Aho kabarimho baciye baza kwita ngo muri Afrika, bisigura urusi rw'abantu batazwi n'umuremyi w'ijuru n'isi kandi nabo nyene batamwemera.
hanyuma mwumvishe ko batubwiye yuko Afrika ari urusigo abantu batemera kandi n'umuremyi w'ijuru n'isi atabazi. Afrika akaba rwari urubyaro rwa Libya, niko rwari bavuga ko basanze rutemera baca bagwita Kafriya canke Afrika. Ariko rero aho ibintu bigahorera naho, barabonye ko muri iki gitabo yuko ubushakashatsi bwahawe izina ari uko hamaze kuboneka ibimenyetso bikwiye. African ancestors was doubled, byaciye bihabwa izina ico gihe. Twabibonye muri iki gitabo ku ipaji 173. Muri iki gitabo bitubwiye yuko inkomoko y'abantu baba muri iki gihe batubwira ngo the original Australian are African, n'abantu birabura. Bikaba byahawe izina bimaze gukorerwa ubushakashatsi bwa DNA. Muri iki gitabo cyo bise ngo ni people of the past, canke abantu bo muri kahise. Abantu bo muri kahise baratubwira yuko raba umunyafrika ngaho niwe bacafyeho. Baratubwira nabo yuko abantu n'abazungu bakomoka muri Afrika, n'ibikoresho bakoresha. Reka tugende twihuse turabe, dusome aka kantu, turasoma utuntu duke. The Great Rift Valley, muri Bibiliya banditse Great Valley, ubisome mu gitabo cya Zakari igice cya 14. The cradle of humanity, ingobyi y'umuntu, nukuvuga inkomoko y'abantu, is the most extensive rift in the earth, his surface. Ati ni kiyaya kinini mu biyaya byose byo muri biri ku isi. It extends from southern Asia southward through the eastern Africa to Mozambique. Ati rero kuva mu buseruko bwa Aziya ukaza ukamanuka muri Kenya no muri Mozambique, niho ico kiyaya kigenda gica. The section of the valley shown here is in Kenya. Ati kirerekanwa muri Kenya, bashobora twereka ngaho ico kiyaya canye se naho uvuga ubugaragwa ntiwoba wihenze. Bagaca batubwira uyu mugabo yari afise imyaka 12, amagufa yiwe yatowe muri Afrika. A well preserved, ati amagufa y'umuntu yabitswe neza 1.6 million years old, amaze umwaka umwe n'ibice bitandatu imiliyoni abayeho. Erectin secretion discovered near Lake Turkana in Kenya, vyatowe muri Kenya ku ruzi rwitwa Turkana mwaka wa 1984. Is believed to be that of a 12 years old. Ati n'amagufa y'umuntu yaramaze imyaka 12 w'umuhungu, boy. The secretary measure almost metero n'amasantimetero 70. Bikaba rero uwo yari umunyafrika, vyatowe muri Kenya. Tugiye tubandanije muri iki gitabo nyene, baca batwereka ca kiyaya. Urabona batubwiye ino, kuva ino ukamanuka ukaza uko, no kuvuga ni kiyaya, ni n'ahantu
hagereranyije, hataduga cyane hatamanuka cyane, niko nobisobanura kugira umuntu abeshe kubitegera. Ngira urabona ngaho ukuntu batwereka. Hanyuma no ngaho baratubwira ko South Africa naho nyene mu myaka 200 haraba abantu. Hanyuma iyo myaka urabona yuko ari kera. Hanyuma tugiye ngaha baratubwira yuko, baradusomera bakatubwira yuko abazungu baboneka ko bava mu karere ka Mali, ariho baba baragiye muri Europe bahagurutse. Atubwira North abiyo inimari, uwo muntu niwe yatanguye kandi uwo ngo yari umuzungu. Murakoze.